Murabona ngaha ku kibuga cyo ku Ruyange ni muri komine Isare yagutse hariko haraba urukino rwanyuma ruhuza zone Mageyo na zone Mubimbi. Zone Mageyo na bambaye imayo zisa n'umuhondo. Murabona ko umuganga ariko aragerageza kugira ngo avure abakinyi bahejeje kugongana. Urabona ko ari urukino ruhimbaye, babwiye kuba mujana hanze umukinyi umwe kwa zone Mageyo ariwe Reda Muteri yambaye inimero 10. Urabona ko yagize ikibazo. Abanyamubimbi nawo zone Mubimbi yambaye imayo zisa n'ubururu. Murabona yuko urukino rwarangiye ari kimwe kukindi, ariko bari muri wa mwanya bita agasunuzo. Ibitsindo ni kimwe kukindi, ariko rero tubibutse ko Mubimbi yari yakinye na Ryarusera itsinda naho nyene bigoranye. Hanyuma Mageyo nayo ikina na zone Rushubi naho nyene rukino rwabereye ahantu bita kwipine, aho Mageyo yari yanyagiye Rushubi ibitsindo 3-1. Biboneka yuko ari intsinzi yavuye muradutunge gatonye. Urabona urukino rurabarandanya, focus arateye imbere, ariko umupira uciye usohoka ku ruhande rwo hirya, ugiye gusubizwa mu kibuga n'abakinyi ba Mubimbi. Yarahanye ahereje nimero 6 baramwatse, ariko biranse. Ahereje nimero 13 wa muri Mubimbi n'ubu Mubimbi uracafise umupira. Umukinyi rero nga nimero 11 biboneka yuko akina afise mu bwenge bwinshi, arataye hanze. Subizwa n'umupira uza gusubizwa mu kibuga n'abakinyi ba zone Mubimbi. Zone Mubimbi bose urabona yuko arabakinyi. Urukino rero rukaba ruhuza ugwaruka umugambwe CNDD-FDD dabita imbonerakure. Ariko barinonora imitsi, bagize higanwa muri komine Isare, ariko kirahatswe igori ya Mageyo yari satiriwe. N'ubu umupira ufise nawo muri zone Mubimbi, ariko baraherezanya ku ruhande rwo hira. N'umupira ukomeye cyane, arabandanije abakinyi babone Mubimbi Mageyo. Nuko rero n'ubu uri umupira usuye mu minwe ya zone Mubimbi babasatira. Murabona ko uyu mukinyi wambaye 11 arakata amakorosi menshi cyane gose, ariko barashobora mwaka umupira usubiye emwe. Aba basore rero baratangaje cyane gose, bingombe byo kuvuga ngo ntakura amakorosi ni menshi cyane. Kino kibuga ca komine Isare nibaza ko kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Bujumbura ya kera. Urabona yuko ariko baragenda. Amakorosi ni menshi cyane, ariko barawatse. Mubimbi rero isa nkuko yazibiye inyuma, kandi kirasatira cyane gose imbere. Ariko bamwankiye Kagongo na Aveyo yarigema Landsman yashyize mu kibuga hagati. Ntiworaba nawe nyene bamutazira Kagongo aragenda mu centre nziza, bariko baragenda abanyamubimbi barondera indi centre nziza. Ramburu y'inyoni. Murabona kuri kino kibuga hariho musantere wa komine Mubimbi, akaba naho ari kumwe na komiseri w'igipolisi hano muri komine Isare mu bavu bwiwe. Mu bavu wa komiseri nawe hakaba hariho umuyobozi w'indero muri komine Isare. Tugiye hirya murabona kuri telefone ni musantere wa komine Isare, bariko bararorera runo rukino. Ariko rero umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD
muri komine Sare yagutse nguriya nawe ari karaganira n'abandi ati urukino ni hatari dusubirira mu kibuga rero mu mupira uri kurasatirwa ni goli biko rasatirwa na Mubimbi kisatira Mageyo Mubimbi aracafise umupira Mubimbi bariko araherezana Mubimbi rero birakuboneka ko ifise urukino na polisi aciyaduca imbere niwe moraba nabo nyene rega bararyoherwa nuko rero bakunzi b'umupira w'amaguru muri komine Sare harera ku kibuga cy'umupira w'amaguru kiri ku mungwa mukuru w'intara ya Bujumbura ibintu nibigiye koroha abantu bose batamari bati mbega none hakiza gutsinda nde ariko urukino rwabandanya zone Magena nyina satije cyane zone Mageyo umugori wa zone Mubimbi ati ndakubona Poli mugori wa Mubimbi nagufina wowe rero umupira umushitsi imbere ni kurasa yaratiriye arateye centre nziza ariko abakinyi ba zone Mubimbi imbere bariko barasamara cyane Mageyo irawubatse aramburuye inyoni umupira rero murabona ko igice cy'ishiri cy'agasunuzo cya kabiri kigere kirangira umupira ugiye kwiziza mu kibuga n'abakinyi ba zone Mubimbi ariko bateye agapira gatonyi zone Mubimbi barawufashe baratera mu gori bariko barasatira ariko yambikitushe mugenzi we umupira uza gusubira guhanwa n'abakinyi ba Mageyo rero biraboneka ko bose basanga barushe umupira hagezeho yimitwe Mubimbi asohoye ko bata umupira ariko api baramufashe aza kumuhana ikosa iki kibuga rero ni kibuga cova mu kibuga ciza cyane gose ni kibuga usanga harimo barorerezi best cyane gose ubura naho bahagaze cyane ukabura niho bamwe bariko barandaba muko mwe babona baryohewe mugabo ariko baravuga ati none ahaza gutsinda nde ibintu rero bigiye koroha igori rya Mubimbi rigiye risatigwe na zone Mageyo umupira uratewe zone Mubimbi Mageyo umupira usuye gusohoka hanze ikibuga uza gusubizwa mu kibuga n'abakinyi ba zone Mubimbi nirabadahuza cyane sinzi kibaye ariko minota isa nk'ikiragenda tubamenyeshe rero ko iri higanwa ryatunganijwe n'umugambi wa CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura muri komine cyane ya Isare igizwe na komine Mubimbi na komine Sare ya kera hamwe n'igice cya komine Mugangomanga murabona yuko ugwaruka rw'imbonerakure ruriko ruridagadura gutera umupira cyane gose minute iheze rero zoba ari perenalite cyo turaba rero ubutahukana igikombe cy'isi ya Isare nuko rero umupira uracabandanya umupira uratewe imbere gose ariko abanyamubimbi ati twebwe ntikwitaha ko biri kose imipira iri myinshi cya hejuru ntawuzi igituma ngira ngo abana biraboneka ko bazi umupira ariko ibirato ugasanga biranyerera cyane umupira ugiye gufatwa n'umugori wa zone Mubimbi agapira afashe bitagoranye arateye imbere ariko Mageyo ati ndawubonye ni ekipe rero ubona yuko bose bariko bararonderana zone Mubimbi kiradugana umupira buke ihereje mugenzi we numero 6 ahereje biranse arasubiye ku mwaka nagahungu gatonyi biboneka ko afise kazoza umunota umwe niwo wongeye biraboneka yuko umunota umwe
munota umwe niwo bongeye n'ubu turacafise kimwe ku kindi ku munota wa nyuma ngira ngo hari ikivava kivayo reka turindire turabe ariko biranse Ranzumene yatuziriye niho raba abanyamubimba ati none twebwe bigenda gute mubimbi rero ati rero turarondera munota umwe umupira rero umupira urashushe la mugori rero menga ni kamwe mugori oya arateye imbere rwose umupira rero aragikuyeyo ibintu rero ntibigiye koroha hano ku kibuga Kuruyange ni mu ntara ya Bujumbura muri komine Isare komine Shasha komine yagutse komine muri yaninganizo ya vuba ninganizo Shasha y'igihugu urabona yuko imigwi yose umugori wa ekipe ya Mubimbi n'umugori wa ekipe Mageyo nako nawe ni ekipe Mubimbi kuma penalty murabona ko bagiye kunganya 2-2 amapenalty abiri atatu yose yahomvye ubu rero hagiye gutera batatu kuri ekipe reka tubara umwanya kugira manze mukurikirane ingene biriko biragenda mu vyikurikirane kuri radio television Burundi bwiza radio y'ivyiza vy'u Burundi mukurikirana kuri kumbuga ngurukana bumenyi Facebook WhatsApp Facebook igitsina giciye inyuma y'igori urumva ko Mageyo irahomvye igitsindo akibuze haca abo baraheza reka aratashe
Niyo nkuru Jezwe urakunda gukurikirana cyane inkino zibera ngaha kuri kino kibuga cyo ku Ruyange, kibuga dusanzwe tuzi ku mugwa mukuru w'intara ya Bujumbura. Mbega mu nkino zose wabonye kuri kino kibuga uru rukino uruvuga kwiki wewe? Jewe mu nkino zose namaze kubona ngaha aye ku kibuga kuri stade Ruyange, urukino niko kwa mbere mbonye, nkuru uye kwarimwe ingufu nyinshi, bakinye baratsindana igori kuri imwe, bamaze gutsindana iminota 90 irahera bakinganya, kandi uko rukino kwarimwe ingufu nyinshi. Mu nyuma baratanga iminota ya prolongation, bihera mu nyuma iminota ya prolongation banganije ubusa ku busa. Urukino kwarimwe ingufu nyinshi cyane. Ego wewe urukino rugitangura wabaha amahigwe ayahe uravye ubuhinga? Jewe nk'umufanzi w'umupira w'amaguru, jewe naha amahigwe nkiza gufana, navuga ati Mageyo iratsinda kuba na umufanzi wa Mageyo. Muga ngiye kubona bakumye banganya, nsanga bose barabagabo. Ego ngutsinzo nibatsindaho n'akakamotera nk'abafana banyu kugira ngo nabo ntibashavure cyane. Akamono batera nuko bo kwihangana kuko bahaburana babiri hagatsinda umwe bakadutahura, kandi babonye yuko twakoresheje ingufu zikomeye cyane, ahubwo nuko babandanya kudushigikira no mu zindi nkino zibandanya bakadushigikira ukunyene mwabibonye. Radio television